hari abantu bansesema kuri yisi wo muntu nkuyo uri umupapa we DJ Paul uri umuvyeyi uri umupapa wewe guto urondera umukobwa nkanje guto urondera umukobwa nakamara maza nakajembe gete harahiye haratokombe hari gusha kabisa mu gihugu cy'u Burundi uno mutama amenyerewe nk'umuntu afasha aba artiste b'umuziki nyuma yo kugiranira amabifu na Kiriku na Double J agomba kubafungisha subira ubu naho yaje mu nkumi kabisa abana bakiri batonya ubu naho watangwe kumwiyama mu social media uyu n'umukobwa ariko Tatiana hari mwana mwiyama ku binaguma mukorera byumvikane neza ko mamuca inbox amena y'utuntu nyatuntu utuntu dutazi reka twumvize no video yose uyu mukobwa ibintu mwana mwagiriza ono mutama mitwa DJ Paul afise imyaka irenga 50 ariko ibintu arimwe arakora nakamara maza ubundi abashakashatsi bakoze ubushakashatsi bavuga ko iyo umuntu ashaje agatangura kuzagira ibintu nk'ibi abariro turudage ese koko DJ Paul ibi bintu mu myaka yiwe yo kubigira yo batigeze abigira canke n'ubeshe katubandanye twumvirize gusko ndabona ibintu byakaze mu Burundi kabisa umutindi nkawe usanga sida ikurembeje wewe sida irakurembeje genda wivutse Tatiana naho kantu rarengereye ngo gwaye iki aho kantu rarengereye waramutwaye kwa muganga wa muko ahantu yararengereye kabisa guys ahantu yararengereye gose urumva jewe ujya mu papa yaranyandikiye jewe nta papa je ivyo bintu turi sans iniki kuva nabaho ivyo bintu je nikundira aba jeune niko sikiriza historia guys mwumvirize neza ngo yagize iki ngo yaramwandikiye ubundi Tatiana ngo nta nzara afise abandi bemera bino bitama kubera inzara bafise yamara ngo uyu mukobwa nta nzara afise oya ngo yikundiye utujene ngo nitwe tubihamya neza cyane ikindi naco imiri iniki bombo clat aho kantu mwakumvishe ubundi no munyamakuru yashize kino video yatugiriye nabi kabisa nukuyiga twayibazaniya neza yavuze ngo gakingo kari vinike guys twarahombye bantu kuri subscribe kwanza abaho ivyo bintu je nikundira aba jeune nikomeze kandi mfise umujene umwe kandi aramwiriye ikindi naco yaranyandikiye je ndamugira vu nk'umuvyeyi nk'umupapa ubundi abantu mwize kwanza nabatize mu Kirundi iyo umuntu mwubaha mu kumusaba ikintu uvuga ngo ndagusabye uvuga ati ndabasabye mu Gifaransa naho bavuga je vous navuga je to ubundi iyo ni mvugo yerekana ko umuntu mwubaha cyane nimwakire pana akira nimwakire je vous demande pana je te demande ivyo je te demande bisigura ko umuntu munganya valere nta respect uburi muramuha Tatiana rero ukuniko afata DJ Paul amufata nk'umuvyeyi avuga vous kuko nta mahera yewe nkeneye nta nakimwe nkeneye urindu nyandikira nkande wewe mbesire hama ndazana umugabo wanje hari uwo basotoranye mugabo nta cabaye gusa DJ Paul yaciye abiprofitiramwo acafata umugenzi wacu twari tuzananye w'umuhungu amubeshera ngo yamenye ikintu kugira amukubite acashaka kumutwara kuri zone w'umutwara Tatiana nayi nababwiye mbere ya byose ntashonje DJ Paul haca muhigako hama ndazana umugabo wanje hari uwo basotoranye mugabo nta cabaye gusa DJ Paul yaciye abiprofitiramwo acafata umugenzi wacu twari tuzananye w'umuhungu amubeshera ngo yamenye ikintu kugira amukubite acashaka kumutwara kuri zone w'umutwara kuri zone nkande wo mbesire wewe hari zone wubakishije guys twumvikane kabisa twuvyemeranye Tatiana yaratwawe n'agashavu asanga imwe ashiramo akantu ka imbesire
nawe yararengereye nakuna kumunda mushigikiye kabisa. Gusa ugerageje kumviriza neza iyo byari ko bijana DJ Polly hano kwa Gesara gafise. Kuki ushaka gukoresha amahera yawe mu kurenganya abandi? Twagumye tubona kuri bakiriko na ba Double J ubwo mushaka kubafungisha uvuga ati ngo nzobazanira abavuga ngo ingona ngo izomira bande, ariko kumbe ingeso ni wawe, ingeso urayifise. Koresha amahera nkuko wamyibikora hambere hose, koresha amahera ugirira neza abandi, gusa iyo vyanse ntubagire nabi kweri. Je wewe raba nakabare kawe karahomvye, nta numwaza we mbesire, urugo rwawe rurakunaniye, ugenda kurya abana ahantu ntavuze, baranakuvuga usakano karehuko. Urumva rero ntabwo navyemera ngo iki aho kano guys ibintu byabaye nabi, isi itera izunguruka kabisa, utera tuvyemera. Wagenda kugira iki ngo baranamuvuga ngo afise akantu kangana gute? Ako mana yandi isi ibintu murabikorera ahantu mwinyegeje bakaca babizana kuri social media. Nimba yifitiye ako kantu uwo muntu aba yagiriye ntaryoherwa aragaya. Ariko kabisa kandi ingeso yo kujya abana sinziza ankora rumutama wapi, si vyiza na gato, nta na gato. Rero ngo iyo niyo ngeso DJ Polly afise, ngo afise n'akantu kanka mama wewe nyene DJ Polly ndakwiyamye kandi ndakwiyamye ku mugabo wanje, uranyumva? Nimba utanzi rero umwana wa Abdul urabaza, umwana Abdul ninde? Kivumbi ka Abdul ninde urabaza? Umwana wa Abdul nzokwereka. Nkuko muvyumva mwese aramwiyamye. Guys, commentaire zanyu zirakenewe. Ese koko mwihweje mugerageje kwiyumvira ibi bintu nivyo canke sivyo? Ndabasaba kabisa mutanga umusada wanyu, mukore subscribe kuri iyi channel. Turabinginze mu bugwa neza mudukoreye subscribe, muzoba mukoze. Mutere na comment kuri ibi bintu, ndabona ibintu byahindiye iyindi sura naho butaha. Ariko ibintu n'ububeshi kabisa. DJ Polly aritonda, numutama w'ijunja n'ijambo, ibintu arashobora kuba tobikora. Rero turindire turabiyo biherera, mugabo kabisa DJ Polly bisa nkuko abeshegwa.